some mu itanguriro witinya Imana ntizitererana bayo ibyago iyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo witinya yewe mwana w'umuntu Imana ntizitererana bayo iyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo witinya yewe mwana w'umuntu Imana ntizitererana bayo ibyago iyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo geraho wibwira uti Imana ntiri kumwe nawe nta mvura ukuboko kwawe nka Petero uvuga uti mwami ndarenge nawara nimwe na rimwe Imana igisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo maze rero bazabanyabwo bana batizera bagatera umusaraba umugongo witinya yewe mwana w'umuntu Imana ntizitererana bayo iyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo witinya yewe mwana w'umuntu Imana ntizitererana bayo ibyago iyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo soma ijambo ry'Imana itanguriro some 49 ku murongo wa mbere aravuga ngo Yakobo abarira abana biwe ibizobabako. Yakobo ahamagaza abana biwe arababarira ati nimukoranire hamwe ndabamenyeshe ibizobabako mu minsi izoza. Nimukorane mutege amatwi bana banje munyumve ndiso Isirayeli. Reyubeni uri imfura yanje n'inkomezi zanje n'ubuzibura bwanje. Warakarenzo mu cubahiro warakarenzo mu bubasha. Nkuko amazi asuriranya niko nawe umeze nuko ntukibaye akarenzo kuko wuriye uburiri bwa so ukabuhumanya mbere yuriye aja mu buryamo bwanje. Imana tugirire neza. Amajambo twari twayavuganye ko mu gatondo
kugana kuri iri jambo biri tubwira ngo Yakobo yegeranya abana biwe kugira ngo abahezagire. Natwe turi hano kugira ngo Imana iduhezagire. Tukeneye umuhezagiro w'Imana. Nukuri tukeneye umuhezagiro w'Imana. Tukeneye icyo Imana ivuga hejuru yacu. Umugisha n'umuhezagiro biratandukanye. Canke amahigwe n'umuhezagiro cyangwa umugisha biratandukanye. Umuntu ashobora kugira amahigwe, yega nayo tuyita amahigwe, n'ugiye kwiba akabishikana abagize amahigwe akabishikana muri uko Imana irakoze ndabishikanye, ariko nta mugisha urimo. Igisuma uzabona igishima iyo gishitse, igisuma kirashima ko gishitse batagifashe, bagishimira Imana, bagishimira Satani. Imana yamaye ndabishikanye, Imana yakira amasengesho menshi. Imana nawe yakira amasengesho menshi. Iyo gishitse kiriruhuza tashi. Datswe. Urakoze Mana. Urakoze uvuye kwiba. Tukwiye gutandukanya amahigwe n'umugisha w'Imana. Amahigwe ni ikintu ushobora kugira uno munsi ejo ukagitakaza. Umuntu ashobora kugira amahigwe mu mahiganwa, uno munsi agatsinda ejo agatsindwa. Umunsi yagize amahigwe aratsinda. Hari abakunda gusoma inkuru zitandukanye kuri internet. Ari umukinyi asiganwa ku makinga w'umurundi kazi ariko arahiganwa muri Burkina Faso. Arabasomye amakuru yiwe, karahiganwa muri Burkina Faso, ari mu mahiganwa y'abajya biruka n'amakinga, abakobwa biruka n'amakinga menga ku rwego rwa Afrika. Rero yagize amahigwe mabi, sikura yuko atarashoboye, ariko yagiye mu mahiganwa bamuzi ko ashoboye. Abo muri ibyo bihugu bo muri Burkina Faso bari bamuzi ko ashoboye. N'umwana w'umukobwa yatanguye nengana umunyagitega nimba atari umunyakarusi sinibuka neza, yatanguye kugira ayo kwiruka n'amakinga akoresheje ya makinga mwasanzwe bya bikinga bimwe bitwa by'imatabaro. Murabibona nibyo bya taxi vero, nibyo yatanguje mu mahiganwa. Yuva bise umuhamagaro, ageze ku rugezo aserukira igihugu ku rwego rwa Afrika, ageze kure. Ariko ikintu cyamubaye ko nuba amahiganwa ari karaba muri iyi minsi nyene karaba, sinzi ko bararangiye, menga yatanye ikibanza ca gatandatu byo byose, ariko kuba mbere, yari kuba uwa mbere. Ubyagenze gute kugira ngo ananigwe? Baramubonye, bari bamuzi ko ashoboye. Yari hagati y'umukobwa umwe muri Burkina Faso n'undi mukobwa wo muri Burkina Faso nyene, ari hagati gucya ko ragenda, baramutega ibigirankana bamukubita hasi, arakomereka amererwa nabi. Hanyuma uwundi mukobwa wo mu rundi kazi bari kumwe bati jewe yumva ikinga giwe ryaci, aho yari ituro ya mbere bamuteze kabiri. Ituro ya mbere aragenda menga yabaye bari w'umunani, yakomeretse yumva yari nanase arabandanya. Ubugira kabiri baramugonze ikibigirankana n'amasera y'ikinga aracikagurika, ko bashaka ko amahigwe ayatakaza. Umukobwa w'umurundi kazi mugenzi we yari inyuma, avuga ati je muri sishobora kuba uwa mbere, ahitiramo ikinga giwe. Bikinga giye cyatu bagate wowe genda yaba ugurunani ruri mu bisigwa no mu bana b'Imana. Avuga ati wowe je n'ubundi ndiyizi sinza kuba uwa mbere, sinza no kuba n'uw'icumi, fata ikinga ryanje wiruke. Yakomeretse ariko aravirirana, ariruka yabaye wa gatandatu ku rwego rwa Afrika yose. Haleluya. Yari afise amahigwe yo kuba uwa mbere, ariko abamucikuje baramutesha. Yari kuba uwa mbere
yari gutahana umudari w'inzahabu, ariko kubera abantu amahirwe arayatakaza. Ariko umugisha umuntu niyo utakaza. Haleluya, niwo utakaza. Uyu muntu ariko arasinzira abasha saa 10. Yositiro ya amasaha cyangwa wajuri bugari bw'umuntu. Haleluya. Birashoboka ko abantu bokubuza amahirwe bakakubloka kugira ngo iki kintu ntugishikeko, ariko uri umunyamugisha Imana izoshiraho impamvu simbe paka wisange wageze mu mugisha Imana yakuremeye. Haleluya. Yaba imbaraga z'abantu, Yosefu ntabwo yari kuba mu kibanza yagezemo, ariko bene wabo baragerageje uko bashoboye kose, baravugana ngo nguriya Karosi araje tumwice turabe ko azoshika ku ndoto ziwe. Ariko kubera ariko icyo Imana yavuze muri wo havamwe umwe, aravuga ngo ya nitumwice. Haleluya. Ko kajambo karahambaye, nitumwice, nidusesa amaraso ya mwene wacu. Yarabivuze gusa atazi icyo avuze, ariko yavugishijwe n'Imana kugira ngo amukize. Erega mu bantu benshi urimo bagomba kukugirira nabi, iyo hari icyo Imana yakuvuze ko irahagurutsa mwumwe umuntu ariko umugisha w'Imana bagutega imitego ni iburyo n'ibumoso, ariko akahaguruka mwumwe kakubwira ati uyu munsi twapanze ibi n'ibi ahantu hace. Kubera iki? Imana ikiragwanira umugisha uri kuri uwo mugisha. Icyo Imana yavuze ku buzima bwawe nico kigenda kigucira inzira. Aya mahirwe bakayugara, ariko Imana igaca kandi kagezi ku rundi ruhande. Bibiliya iratubwira ngo Isaka abiba mu Bafilisitiya. Haleluya. Abiba ibirenze ibyo abandi bimbura. Yimbura ibirenze ibyo yabivye inshuro 100, abandi babuze byanse, ariko we babona igiharage ceze ibiharage 100. Baravuga ati uyu mugabo natuvemwe araturuta. Sema amina. Gico uzobona abantu bakugwanya, abantu batagukunda, ntuzobabare, uzomenye ko baruta, uri hejuru yabo, inyenyeri yabo uri ku gasongero, urabaruta cyane. Umuntu ntashobora kwiyumvira kuza kukugwanya atabona ko ari ikintu umurusha. Uri umunyembaraga, uri umunyenkomezi. Nubona bakuroga, ukabona barakuroga cyane, ntuzibabare. Ati ndeka kubabara kandi umusongo uri kurancumita. Uzuvuga ati impamvu abaroze bamaguruki nuko ndi hejuru cyane, bamaze kubona inyenyeri yanje, bamaze kubona ko ndi udasanzwe. Ndakubaze wowe uri umuntu, abantu 10 bakicara ku izina ryawe, badisikita ku izina ryawe, aho numva yuko umaze uri hejuru cyane, uri ku rwego bagaharira uri hejuru, uri ku rwego. Sema amina. Abantu bari ku rwego. Haleluya. Uri ku rwego, uri ahantu hakomeye. Niba atantambara uhura nazo uricari hasi cyane urasanzwe. Nk'abantu b'Imana abanyembaraga bazikura mu ntambara, imbaraga bazikomora mu ntambara. Ntabwo nyumvise neza. Imbaraga zacu zikomoka mu ntambara tugwana nazo. Haleluya. Abazokomera baca mu bikomere, barakomereka, bakababara, imitima ikaribwa, ariko Imana ikabatraining, ikabategura kuzoba abantu bahambaye cyo. Uzokomereje, uzoba umuntu akomeye. Niko ndavuga umugisha. Abantu bari icyo Imana yabavuze ko abantu nabo bakugwanye ibumbafu ugaca iburyo, bakugwanye iburyo ugaca ibubamfu, bakugwanye imbere ugasubira inyuma.
ntibashobora kugushobora kuko ufise uri ku mugisha w'Imana. Urabona ubunyene wewe uzi ko Imana ari cyo yakuvuzeko, nubwo bogufata isa bakagushira mu ndege muri helicopter bakagujana muri fore Amazone hagati bakagutererayo, ibikoko byo binshuti yawe Imana yokoresha inzovu n'intama bakakujyana muri fore Amazone atawundi muntu canke fore Equatorial bakagutayo cyangwa bakagucana hehe ishambuzi mu kibirari hagati bakagutererayo. Imana yofata ibiti ikabihindura inshuti zawe bikagufasha, kuko icyo Imana yakuvuzeko, icyo Imana yagusezeranye umugisha yaguhaye bawuteruye bagiye bawujananye. Iyo baza kumenya umugisha bakawusigaho, ariko bakujananye n'icyo Imana, ntibishoboka ko bagutandukanya n'icyo Imana yakugize. Nubwo bakujyana mu butayu muri desert hahandi hatagira abantu bakagutererayo, Imana yoguhagurukirizayo ikakugira umuntu ahambaye, ikakugira umuntu akomeye, kuko uri umugisha wewe. Sema amina. Uri umugisha. Umugabo umwe yigeze gushinga naye haravuga ngo yigeze kuba akorera Imana ku rwego rukomeye, asengera abantu bakomeye mu gihugu. Yari muri Congo Kinshasa asengera abantu, abaministre, abagenero. Mugabo yava kubasengera akavayo aja kurara ubusa. Imana ikamubwira ate, akabaze Imana, ariko Mana wewe kumbwira ko ndi umunyamugisha mve gusengera abantu bakomeye ntibanabona n'ibibazo mfise, unyime utwangaburira abana kandi umbwira ko ndi umunyamugisha ndaheza. Imana yamubwira ati ndeka ndaguhitishe nk'ibintu bibiri, ukeneye ko ndaguha icamwa cyangwa ndakugira igiti cy'icamwa? Ndaguha umwembe cyangwa ndakugira igiti cy'umwembe? Wewe wotora iki? Kiteze, kitaranera, kitagira n'amashugwe, ako kizokwe. Haleluya. Iguhaye umwembe cyangwa ivoka urarirya rikarangira, ariko iyo ikugize igiti abantu baza kwamura iwawe. Ayumva Imana iramutsinza acaremera ati nacu ndihangaye. Umunsi umwe aja gusenga ahantu, gusengera abantu, bamuha amafaranga ya taxi. Bamuha amafaranga ya taxi arayurira, arindira gatonya abonye bagiye acabwira shofeti hagarara, tari ikintu nibagiye kugira aje gufata bisi. Wewe ufata taxi acha gufata bisi, bate nk'ubu umuntu aguhaye 30,000 ugenda ufate taxi gwase zatana kilo cy'umuceri muhira gihari, wewe taxi wayifata ucugenda n'amaguru cyangwa ugafata bisi kugira ngo ukemure icyo. Ariko Imana ikamubwira ati nzokugaburira uzohinduka umuntu akomeye. Ariko yaraba uno munsi yaraba akabona wapi, ariko yari umugisha. Biriya avuga ngo Yakobo ahamagara abana biwe arabwira ngo nimuze ndababwira ibizoba bakejo hazoza. Haleluya. Muze mugwanira ko Imana ivugana namwe ejo hanyu, pana kuba muri preza. Ibyo muri preza ni by'abana. Emera Imana ivugane nawe ibyo muri kazoza. Iyo muri kazoza abantu babishaka, abantu bashaka ibintu byo muri kubu bihiye uwo mwanya utazi n'ababitetse. Reka Imana iguhe umurima, pana kwiguha ikiro cy'umuceri, iguhe umurima ejo. Ndakubaza kuguhereza uno munsi ibiro 50 by'ibiharage no kuguha umurima w'amahegitari 10 y'ibiharage iyo mu myaka 10 iri imbere, no kuguha ibiro 100 by'uyu munsi, wotora iki? Ntuzumere nka Esau yabwiye Yakobo ati muduharage shaniri ibyo iyo migisha yejo izomarira ikindi ko ndapfa. Haleluya. Twebwe niduharanira ibitugirira ikimazi, duharanira ibizogirira ikimazi abandi benshi.
yakobo aramubwira ati banza undahire usinye ko genzo basamuragwa. Ngo fata ngo ibyo kubasamuragwa abiguza ibiharage by'isaha imwe. Isaha imwe gusa arajya, nguko niko yakengereye ibyo kubasamuragwa. Amen. Hari umukobwa ariko ndumviriza kuri YouTube mu mwanya, menga kuri Facebook, ariko aravuga ashinga intahe, avuga ingene yagwanye intambara n'abagabo bamurondera. Umugabo akaza akamubwira ati nyemerera turyamane ijoro rimwe gusa ndakugurira inzu muri Miriwari. Ijoro rimwe gusa ndakugurira inzu muri Miriwari. Muri Miriwari haba za etage zigeretse. Kandi Satani yobimuha kugira ngo atakaze inzu zizoba zubatse New York. Imana ikabibona, Satani akababona ko ari amazimana izogwa New York, izogwa Dubai, kandi kazocigwa n'ayandi ma building mu ijuru. Satani akavuga ati rero uyu reka ndamuhendesha ibiharage by'umunsi umwe asambane rimwe atakaza ubugingo bwose. Inzu kayironka, imodoka kayironka nziza kugira ngo aguhushishe umugisha w'iteka. Satani naco byo mutwara kuguhereza ibintu byose ushaka no kuri inosi, ariko kugira ngo uhushe umugisha. Wowe ubona umenga n'amahirwe ugize, none nzokwiha nejo, none tugira ubwenge bana. Umva, wirinde ikintu cyo tumutakaza umugisha w'ejo hawe hazoza. Haleluya. Amen. Kugira ngo mbe mpagaze hano imbere yanyu nuko ari ibintu nabona umenga n'amahirwe byinshi nanse kwemera. Iyo ndabyemera amateka yanje aba yaribagiranye. Sema mina. Hekunza mbona umuntu ari mu Bufaransa, ari muri Amerika, ari Canada, arampamagaye ati ataba wewe ejo nari impfuye. Ari umuntu yampamagaye ejo, sinzi ko bari karakurikirana, ari Burayi, arambwira ngo ikintu wambwiye kuri Zoom ndakibonye uno munsi, none iyo nza kuba narahenzwe n'uduharage tw'umunsi umwe yari kugwa muri uyo mutego, ko nanje banaragiye burundu simpamagaze imbere yanyu. Ariko ko hari ibintu nanse naretse cyangirira ikimazi kubera nze nk'izi ibihumbi by'abantu, Imana iravuga ati no, ntiwemere mwana wanje, ntiwemere. Sonzo no munsi ariko ejo uzohaga. Haleluya. Sonzo no munsi ariko ejo uzohaga. Sema amina. Ngo ngwino mwana wanje ndakubwire ibizokuba kejo, ngo ndabaheza, ngo hamagara abana biyo kugira ngo ababwire. Haleluya. Muze mwegeranya abana banyu mubatura kibizobabeke ejo. Koranya abana ubature ko umugisha uzoba bakwejo, bature ko ico wifuza ko ugomba kubaba. Kandi Imana izoshigikira kwatura kwawe. Tuvuge amina. Murabona impamvu abantu benshi dufite zo ntitwigeze turonka abatubwira ejo hacu. Ababyeyi baherutse batuvyaye ntibaduteguye. Umuntu ugasanga afise indero yihaye wenyene watoraguye mu barabara, nawe wakubwiye kirazira, ubundi muze mudutunga nuko turi. Ni neema ya Mungu. Haleluya. Ngujya muntu nandera agira, ujya muntu nashoboka, none ninde yamugize umuntu? Yavutse arirera, ariyigisha, ugasanga umuntu we yiyigishije ku ishuri, ugasanga umwana yareze abana bagenzi, umuntu niyigeze aronka umuntu
amuhagarika. Mwebwe mwagize amahirwe mukamufise abana banyu, nimubategura ico bazobejo. Haleluya. Mubategura ico bazobejo, mubarememwo ico bazobejo. Mwazi impamvu ingwara dufise muri Afrika ntidutegurwa, ariko abazungu barategurwa. Murashobora gusanga ikintu wize mu ishuri zitari indoto zawe. Benshi abantu bari ngaho ibyo bize mu mashuri ntizari inzozi ziwe. Wari kuzoba umupilote, none uri kwigisha. Wari kuzoba umupilote w'indege, ntiwigeze wigeze amenya icyo uzobejo. Turamo gutegura abana bacu icyo bazobejo. Sema amina. Abana bacu icyo bazobejo, icyo bazoba mu myaka iri imbere. Aho uyo mwana wawe uramaze kumenya icyo azobejo. Mukozi w'Imana, nibyo Imana yakubwiye cyane n'ibyiyumviro byawe. Mujaza uri kwa mwatura ko kuzoba pastor kandi atobaye pastor. Yo mbumvise urahinduye ngo General Major. Warahinduye. Wari ukwiye kugira amaso yo kumenya icyo uyo mwana azoba, ukakimuteguramo imbere ukakiba. Sema amina. Gazanga umuntu wese ari mu rushengero ngo wari wese akumumega kwire kuba pastor. Muri mwebwe twese ntidukwiye kuba pastor. Hari abakwiye kuba abadandaza, abakwiriye kuba pastor. Haleluya. Ariko iki gihe aho byacanganiye mu madini, iyo umuntu yeretswe kabiri bashamwita profeti, arose kabiri gusa akabona birabaye, acahindura stati kuri Facebook grand prophète. Urumva? Ubwo yacahindura izina kuri profile kuri Facebook ngo yabaye profeti ryari. Agana babwire ko ngaha mu Burundi atamu profete n'umwe ahari. Ninde nimubwire umuprofeti ari ngaha mu Burundi? Nawe profete n'umuntu amenya kazoza kejo. Ninde mu profete aratubwiye ati uno munsi ntimuteragiye, uno mwaka ntimuteragira ibiharage nta mvura izogwa. Ninde aratubwiye ati rero abarimyi mwe mwese mu Burundi Imana yafunze ikirere nta mvura ihari ntimubibe. Duhatera ibiharage byacu bigaherera ibyo bisaba abahanuzi mu gihugu bahe feke. Umuhanuzi amenya ikirere akamenya kazoza kejo. Oya ni profeti, uri profeti wahe tubwire sasa. Twambiye. Yajizuba rizaka canke nirizaka. Tubwire mu myaka 3 ibiri igerezo bimeze. Wapi? Sema amina. Haleluya. Umuhanuzi ni kamenyi. Unikamenyi. Kandi abantu bumva ko kuba profete ni titre nziza. Nta mu profete numwe muri Bibiliya yarabayeho neza. Wewe wamubwiye. Yarafise vewiti. Bagenda n'ibirenge bambara ubusa, bambara impuzu imwe, ba Eliya. Bawe n'ingorane reka profete bubu. Bari muzima bwa hayi ngo nta mu profete ngo ashobora ngo kubaho ngo akenye. Ninde ababeshi? Asana body. Man tugire neza. Umva basi reka ko umuprofete wabandi, ba profete w'ubuzima bwawe basi. Ba profete w'umwana wawe basi. Sema mi. Kasanga umwana wawe yadusemo no kunyura umogi, ni wigeze ubimenya? Ni wigeze kandi gurasenga urerekwa ngo ndenderekwa werekwa iki?
Haleluya. Yakobo ahamagara abana 12 bose, umwe agenda amubwira icyo azoba. Kawumve hano ngene havuga. Abtangura kuri Rubeni aramubwira. Simiyoni na Lewi baravukana. Ibigwanishwa byabo ni ibyicanyi bakoresha ku manyama. Mushaha wanje ntukaje mu nama zabo. Abo n'abana biwe karabwira. Abo ati mutima wanje ntugafatanye n'ikoraniro ryabo, kuko uburake bwabo bwabateye kwica abantu. Bagatema n'ibitsi by'inka kugira ngo bimare ishavu. Bari abanyeshavu. Uzi ikintu bakoze? Bari bafise mushiki wabo yitwa Dina. Amen. Bamufata ku nguvu, baca bagenda muri ico gisagara. Tema abantu, barabatema. Babonye abantu babamaze ishavu ritarahera, batangura gukata ibitsinsiri by'inka. Inka bazikata amaguru. Bari abanyeshavu ku rwego rwo hejuru. Ntiyigeze abahezagira Yakobo abo bana. Abo ati mwebwe murabicanye. Abicanye nta mugisha bazoronka. Ntibishoboka. Uburake bwabo burakavumwa kuko ari bwinshi, n'ubushangashigwe bwabo kuko ari ubw'agashinyaguro. Nzobakwiragiza mu Bayakobo, nzobakwiragiza mu Bayakobo, mbashwiragize mu Bisirayeli. Murabyumva? Yuda nawe ngo weho Yuda, abo muvukana bazogushima. Ukuboko kwawe kuzogwa abansi bawe mu gahogo. Bene nyoko bazokwikubita imbere. Uyu muntu amuhezagiye neza. Yuda ni kibunda c'intambwe. Amwitegereje asanga Yuda niwe azokomokamo intambwe yo mu muryango wa Yuda nyene yitwa Yesu. Sema amina. Amuhanurira ibintu bizomubako mu myaka majana. Ngo Yuda ni kibunda c'intambwe. Yamubonye akira kabunda k'intambwe gatonya, ko ariko kazokura Mesiya akavukiriwe. Sema haleluya. Uze gusoma mu Byahishuwe Yohana 5:5. Uraduze mwana wanje uvuye mu ruhigi, arunamye abunda nk'intambwe, mbere nk'intambwe y'ingore. Ninde yohagarika yohangara kuyubura? Icumu ry'ubugabe ntirizova kuri Yuda, inkoni yo kuganza ntizova hagati y'ibirenge vyiwe. Sema amina. Icumu ry'ubugabe rizokwama rishinze kwa Yuda. N'uyu munsi riyacashinze muri Isirayeli kwa Yuda. N'uyu munsi ibintu se muvuze ko kera se Yakobo yari umuhanuzi. Inkota yo kuganza ntizova, inkoni yo kuganza ntizova hagati y'ibirenge vyiwe. Nyene vyo ataraza, uwo niwe amahanga azokumvira. Nyene vyo ataraza, uwo niwe amahanga azokumvira. Yesu murabe hagati ya Yakobo na Yesu kuza kwiwe imyaka yahaciye imyaka myinshi, ibinjana byinshi cyane. Ariko Yakobo muravye abona niwe azoba isoko y'umugisha mu gihugu cyose. N'uyu munsi bene Yakobo bose izina ryarahindutse, ntibakibita bene Isirayeli, babita Abayuda. Haleluya. Babita bo kwa Yuda bose, imiryango yose yaribagiranye, imiryango yose, Lewi, Simeyoni n'abandi bose baribagiwe. Ariko izina rya Yuda n'uyu munsi niryo rivugwa ryonyene. Ndagomba ngo n'ahayandi mazina yose yoceceka ntabakivugwa, izina ryawe
ryawe ntirigafutangane mu izina rya Yesu Kristo. Ntirigafutangane. Aziritse inyana yiwe y'indogoba ku muzabibu, n'umukangara w'indogoba awuziritse ku muzabibu wiwe w'indobanurwa. Amesuza impuzu ziwe vino, imyambaro yiwe ayimesuza amaraso y'inzabibu. Amaraso y'inzabibu arabaho. Hecho vyari bivuze kizoba kuri Kristo. Amaso yiwe atukujwe na vino, amenyo yiwe yagizwe akamenge n'amata. Ngoko mu ruvyaro rwa Yuda amata ntazobura. Zebroni azoba ku isesero ry'ikiyaga. Atangura no avuga aho bageze Kanani, kuko Kanani bari bayirimwe atari gwawe, bari bagicogiye bari muri Egiputa abivuga, ariko atangura ababwira imbibe ukuntu bazogaburana, ngo Zebroni azoba ku nkengero yiki ku isesero ry'ikiyaga, azoba mu Rumonge no mu Kabezi kugera mu Kajaga niwe, kuva Makamba yose Nyanzarake ni kwa Zebroni. Umukeke ntuzoburiwe ariko Zebroni yahawe ahantu heza basha. Iwabo hazoba ku isesero amata shikira, azohana urubibe ni Sidoni. Aja kuri Isakari ni indogoba y'inyenkomezi ijyamye hagati y'impongore. Aleluya. Abona uburuhukiro ko ari bwiza n'igihugu ko kimuhimbaye, ategera urutugu kwikorera, ahinduka umuja wo gushingwa igikebere. Cyaze burone nabyo ntibyoroshe. Dani mu gucira abantu biw'imanza, imiryango y'Abisirayeli ntaco izomurusha. Dani azoba inkota mu nzira, azoba imvuvyi ku kayira, ikomora ifarasi ku binono, bigatuma uyigenderako akoroka akagwa agaramye. Ewe uhoraho, niteza agakiza kawe. Gadi igitero kizomutera, ariko nawe azoguhindukirana agice ibiti. Kuri Asheri hazova ibyo kurya biryoshe, azotanga ibyo kurya byiza bikwiye abami. Muri aba bantu bose wumva wewe ukwiriye umugisha wawe. Nafutali ni ishashi y'impongo irekuwe, avuga amajambo meza. Abo kwa Nafutali n'abantu bavuga amajambo meza n'abantu. Yosefu ni ishami ry'igiti cyama cyane, ishami ry'igiti cyama cyane kiri hafi y'isoko. Sema haleluya. Amashami yaco arenga uruzitiro rw'amabuye. Abarashi bamuteye kubabara, bamurashe imyami, baramuvumbukira, ariko umuheto wiwe wamubanzi. Ari n'ubukuba mu maboko, abihawe n'amaboko y'inyenkomezi ya Yakobo, ariyo mwungere igitandara cya Isirayeli. Niyo Mana yaso izogufasha, ishobora byose izoguha imigisha. Imigisha iva iyo mu ijuru hejuru, n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu. Izoguha umugisha wibere ryiza, ninda ishira imbere. Haleluya. Azogira ibere ryiza, azokonsa abana bakuze. Ndakwatuye kiyo migisha nawe mu izina rya Yesu. Imihezagire yanje so irengeye iyo basogokuru bahezagira, ishika y'imisozi y'intahava igarukira. Izoba ku mutwe wa Yosefu, izoba ku mutwe wa Yosefu mu gitwariro c'uwagizwe umukuru muri bene se. Yosefu yahavuye aba shefu kubera umugisha wa Yakobo. Sema haleluya. Yahavuye aba shefu arengera bene wabo bose.
Benyamini ni ibingira ry'amero. Mu gitondo arotsa icyo yahize, ku mugoroba akagabanganya isahu. Abo bose nibo miryango y'Abisirayeli uko ari 12. Ibyo ni byose yababwiye, abahezagira umuntu wese umuhezagiro. Umuntu wese amuhezagira umuhezagiro ukwiranye nande nawe. Amuhezagira umuhezagiro ukwiranye nawe. Guye no munsi utanga uruhezagira abana bawe, nabo utarabyara utanga urubahezagira ubatureka ibizoba bako. Ntabwo munyumvise neza. Nabo utarabyara, nawe utarubaka, utararongorwa cyangwa utararongora, tangura waturetse inzobyara 6 canke 10. Uwa mbere azoba gucya, uwa kabiri azoba gucya, uwa gatatu. Sema mina. Umwana wanje w'imfura, izina giwe narironse mama wiwe ataramutwara inda. Ndamubwira ati umwana tuzovyara tuzomwita Eni Hakore ataravuka. Sema mina. Haleluya. Tugeze ku mwana agira kabiri namwise Elohim. Amahasa mama we arambwira ati nanjye ndeka ndabita amazina. None ngo ayo mazina gumubita Eni Hakore rirasobanura ngo niriba ry'utakambye. Ngurumva rero no kugira ngo kubaho kwiwe imisi yose ngo ni yashu. Ngo nachazoro nka tatakambye. Wo gikura he utatakambye? Wo gikura he? Haleluya. Naramuriye atiravuga ati bite. Yumva abana banje babiri bose bafise amazina turitirana ni badusabe. Kurumva ngo Eni Hakore ngo dusabe. Urumva maisha ni yashu. Kusabe none wo gikura utagisabye Imana. Sema mina. Abana bawe bipfuza ko bazoba gute? Bipfuza ko bazoba bande? Uyu munsi abana bawe utangura batureka ico bazoba. Utangura batureka ico bazoba. Mu gitondo twasengeye abana b'imfura. Twazanye amazina yabo, dusengera abana b'imfura, dusengera abantu b'imfura, twabasenge mu gitondo. Abantu bataje umehomba sana. Niraza ko marimo hari mwese mu gitondo. Twasengeye abana b'imfura. Wowe uri imfura? Wari hehe gasha? Wahombye. Wowe uri imfura wanyu? Imfura zitari zihari mwahombye. Twabasengeye kandi ibyo twabatuyeko ndizera ko byabaye mu izina rya Yesu Kristo. Reka ndabarekure mutahe. Haleluya. Kandi ndabarekure mutahe. Ariko ndabatuye kumugisha. Apana amahigwe. Umugisha w'Imana. Umugisha uzoguherekeza no mu butama. Uzoherekeza n'abana bawe kugeza kubuzukuru n'abuzukuruza. Umugisha wawe uzubakurikirane mu izina rya Yesu Kristo. Uzugukurikirane. Umugisha w'Imana uzugukurikirana. Ndavuze ngo umugisha w'Imana uzugukurikirana. Uzukurondere no mwibuye no mu kuzimu. Umugisha w'Imana, umuhezagiro w'Imana ugukurikirane mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenge Imana. Imvura yaraguye, imivira temba, n'ivyatembana ubuzima bwacu. Imvura yaraguye, imivira temba, n'ivyatembana ubuzima bwacu. Imvura yaraguye, imivira temba, n'ivyatembana ubuzima bwacu. Watubereye ubwugamo Yesu, ntitwabona uko tubivuga. watubereye
muzamure ibiganza ndabasengera mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu ndasengeye bano bana bawe, uhoraho Mana ihambaye, ndabasabiye umugisha, ndaguhezagiye mu izina rya Yesu, ndaguhezagiye mu izina rya Yesu, ndahezagiye abana bawe mu izina rya Yesu, ndahezagiye abo wabyaye mu izina rya Yesu, ndahezagiye abo uzobyara mu izina rya Yesu, ndahezagiye abuzukuru bawe mu izina rya Yesu, ndahezagiye abuzukuruza bawe mu izina rya Yesu. Ntabwo bazoba abantu baciriritse, bazoba bo hejuru mu izina rya Yesu, bazoba badasanzwe. Abicaye mwebwe mezagira abantu mwicaye, ndabahezagiye mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye kuri wewe kugeza ku buvivi bwawe bazoba abanyamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abawe Imana ibarinde ibyago, abawe Imana ibarinde indwara, abawe Imana ibarinde ibiza, Imana ibarinde amakuba, Imana ibahezagire, Imana iguhezagire. Niwakira umuhezagiro w'Imana, niwakira umugisha w'Imana. Umugisha uvuye ku Mana uratungisha, niwakira umugisha ugutungisha mu izina rya Yesu Kristo. Amashi menshi kuri Yesu. Urakoze Mwami Imana, turagushimiye ko duhezagiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Makofi na vigeregere kwa Jehova aliyeha. Imana ibahezagire cyane. Mana, urakoze ko icyo wambwiye kuvuga ndakivuze, kandi aba bantu kibakorere mu izina rya Yesu, amen. Tuzosubira ejo mu gitondo